Inkino zo kurondera abakinyi b'abarundi bazitabira higanwa mpuzamakungu rya volleyball bakinira ku musenyi bita World Beach Pro Tour ryarayirangiye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ni higanwa abakina ari babiri kandi umwe muri bo agize ikibazo urukino rurahagarara bakaba batsinzwe, gusubirira abandi ntivyemewe. Mu bahungu igikombe catahukanywe na Chris Ornel ari kumwe na Bertrand batsinze Dan na Jordi amaseti 2-1. Chris Ornel na Bertrand batsinze seti ya mbere ku manota 21-18, batsindwa iya kabiri ku manota 21-19, ariko iseti ya nyuma bakinira ku manota 15 baca barayitsinda ku manota 15-10. Ikibanza ca gatatu catahukanywe na Engambe afatikanije na Diamel batsinze Carmel na Florian ku maseti 2-0. Iseti ya mbere bayitsinze ku manota 21-16, iya kabiri nayo ku manota 21-12. Mu bagore naho igikombe catwawe na Pamela afatikanije na Emanuela batsinze Deli afatikanije na Nadia ku maseti 2-0. Iseti ya mbere bayitsinze ku manota 21-17, na iya kabiri bayitsinda ku manota 21-12. Ikibanza ca gatatu catsindiwe na Gabriela ari kumwe na Melanie batsinze Jeanette na Emeline amaseti 2-0, 21-0, 21-0, kubera batashoboye kurangiza iseti ya mbere bivuye ko umwe muri bo yagwaye. Mu higanwa rya World Beach Pro Tour rizobera i Bujumbura ku musenyi wa Tanganyika kuva itariki 19 kugeza 23 z'ukwezi k'umunani, Uburundi buzoserukirwa n'imigwi 4 haba mu bagabo canke mu bagore. Muri handball naho kuno w'Imana niho hasozerwa ihiganwa rya handball mu nkino za playoffs, aho imigwi ya SOS n'Intwari yatandukanijwe n'urukino rugira gatanu kuko iyo migwi yanganye inkino 2 ku zindi. Ubwo rukino rwa gatanu ku kibuga ca Sesinga aho rwabereye rwaritabiriwe n'abantu benshi, ivyerekana ko buke abantu batanguye gukunda ku rugero rukomeye urukino rwa handball. Abo rero bitabiriye ubwo rukino ntibataye umwanya kuko rwari rubereye ijisho, rurimwo ubuhinga bwinshi. Rwagiye gutahukanwa n'umugwi w'Intwari ku bitsindo 27-24 vya SOS. Umugwi w'Intwari uterura igikombe c'uno mwaka.